Mu Rwanda kandi ejo ku munsi wa mbere igisagara ca Kigali cyatanguye gukingira COVID-19 abanyarwanda barengeje imyaka 18. Asumta Kaboyi niyo nkuru dufitiye. Aho ibi bikorwa byabereye mu bigo nderabuzima byo hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu biro by'utugari cyangwa n'ahandi hagiye hagenwa n'ubuyobozi, wasangaga imirongo ari miremire. Benshi bari bitabiriye kwikingiza nabagaragara ko bakiri bato. Aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera, abayobozi batangaje ko hari n'abaturage bageze ahari hateganijwe kubera igikorwa cyo gukingira isa 11 za mu gitondo. Madamu w'amahoro Genevieve, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro, namusanze ku kagari ka Nonko mu murenge wa Nyarugunga ni mu karere ka Kicukiro, yakurikiranaga uko gukingira bikorwa. Urubyiruko rwo muri Nyarugunga rwabyitabiriye cyane. Umuntu wa mbere yageze hano saa 11, twagejeje saa 12:20 tumaze gutanga nimero 200. Bigaragara yuko urubyiruko n'abandi bantu bashobora kuba bari bacikanywe mu byiciro mu yindi myaka bose baje. Kuri iyi saha ya saa 4 mugeze hano tumaze gutanga nimero 700 kandi abantu baracyaza. Abantu 700 batekereza ko mushobora kubakorera uyu munsi mukabakorera uyu munsi. Nkurikije abaganga dufite, nkurikije abari kwandika muri systeme ya RBC, turabakorera. Urubyiruko rwari rutonze imirongo rutegereje gukingirwa rwabwira Ijwi rya Amerika ko bazindutse kuko bamaze kumenya akamaro k'urukingo. Nageze hano saa 9, mageze bahita bampa nimero, bamaye nimero ya 404. Nageze hano saa 12. Ndategereza mpaka igihe birangira kereka nibambwira ngo naye nibwo kuri urukingo ndarukeneye. Mbona hari byinshi naye nabanje kubyumva gutyo, abantu corona bayivuga ukuntu uri wese ayivuga ukwe, ariko njyewe nicaye ngatekereza mbona nta muntu ko ritajyaho uko ameze kose, mbona urukingo ari ngombwa. Hari abantu bavugaga ngo corona ngo nibaho, ngo corona ngo ni ibintu ng'abantu ngo bifafarikiye nyine barishajya ngo ni ibintu bavuga, ngo corona ngo yica bakire gusa, ngo corona ngo nta musore ngo cyeka abantu bafite ibintu by'irwara. Avuga ati njyewe nta ndwara nasitanwaye nta ndwara mfite mu bironge nta kintu yangira. Tukihakanyoga ariko amaze gusobanukirwa neza. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko bafite imyaka hejuru ya 40 batuye mu mujyi wa Kigali abamaze gukingirwa bagera kuri 60%. Minisiteri y'Ubuzima ikumvikanisha ko yifuza ko mu minsi iri imbere ubuzima bwakongera kugaruka mu mujyi wa Kigali nyuma yo gukingira abatuye Kigali bose bari hejuru y'imyaka 18. Mu ntangiriro Minisiteri y'Ubuzima itangira igikorwa cyo gukingira abaturage, abakiri bato bagaragazaga kudatinya COVID-19 ndetse bakumvikanisha ko itabatinyuka, ariko kugeza ubu batangaza ko nyuma yo kubona uburyo yagiye hitana bagenzi babo bamaze gusobanukirwa ububi bw'indwara. Abajene bari kurwara cyane kubera birirwa batembera nyine mu mihanda hose, nibwo twahise nko kuza kwikingiza ku rukingo rwa COVID-19. Bategereje gute kwikingiza ko bundi abajene mwajyaga mutseta ibirenge mwumva ko ngo nta COVID nta hantu ihurira nayo? Nabonye mena ari danjegara sister wanjye. Nese wakutikinjije ntago wakora. Nta serivisi nyinshi utabona. Icyo cyabibateye se cyane. Nanone gupfa abantu petit benshi twabanye barapfuye bayishwe na corona. Abayobozi bavuga ko umuntu wese uzasabwa kwikingiza COVID-19 akanerekwa aho yakura urukingo ariko akinangira hari ibintu bimwe na bimwe atazemererwa gukora. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney. Ikindi no komeza kwibutsa abaturage yuko urukingo rurakenewe ku buzima bwe, ku nyungu ze, ariko rurakenewe no kuzira inyungu z'ubuzima buri imbere. Uzemererwa kwigisha abanyeshuri nuza warabuze urukingo kandi leta itarumuhaye, ariko leta yaruguhaye ntabwo havuga ko utazakingirwa. Turagenda tugana mu cyiciro cyo kuvuga ngo umuntu utarakingiwe kandi urukingo yarubonye hari serivisi ashobora kuzaba adashobora kubona bitewe n'uko abandi bashoboye kubariza iyo gahunda. Ikosa ryaba gusaba umuntu urukingo ko aba rufite kandi uwo leta utararumuhaye. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko kuba abantu bose barengeje imyaka 18 bemerewe kwikingiza bitanga icyizere ko u Rwanda rushobora kugera ku ntego rwihaye yuko ruzakingira 30% by'abaturage barwo bitarenze uyu mwaka. U Rwanda kandi rufite intego yo gukingira 60% by'abaturage barwo bitarenze ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko kugeza ubu abantu 1,148,640 aribo bamaze guhabwa urukingo doze ya mbere, mu gihe abagera ku 424,768 ari bamaze guhabwa doze zombi.
Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Igipolisi cy'u Burundi kivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi kimaze guta mu mvuto abantu 38 bakoresha canke bacuruza ibiyayuramutwe vyo mu bwoko bwa cannabis. Hafashwe kandi amasasi y'inkozi zitandukanye. Ni mu mugambi igipolisi cihaye wo guhangana n'ivyaha wiswe Usalama. N'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Burikaneza ari Nairobi muri Kenya. Ihagarikwa ry'abo bantu n'ifatwa ry'ivyo biyayuramutwe vyakozwe mu ntumbero yo kurwanya ivyaha ndengambibe vyatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'igipolisi kirwanya ivyaha Interpol. Ico gikorwa ciswe Usalama cabaye hagati y'amagenekerezo ya 29 ukwezi kw'indwi guheze n'irya kane ku kwezi k'umunani. Ivyaha ndengambibe vyari vyerekewe na runo rugamba no kudandaza no kunywa ibiyayuramutwe, urucuruzwa rw'abantu n'ingenzi zica mu kinywabi mu kwinjira mu bihugu, urudandazwa rw'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, ukonona ibidukikije, ubusuma bw'imiduga, ibicuruzwa vya magendu, urudandazwa rw'amabuye y'agaciro rutemewe n'amategeko, iterabwoba hamwe no kurwanya inkozi z'ikibi zihunga ibihugu vy'amavukiro zimaze gukora ivyaha. Commissaire de police principal Melchiade Ruceke, umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi, mu kiganiro yamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa mbere, yavuze ivyafashwe. Ibiro 205 n'ibice 8 vy'urumogi wa cannabis byarafashwe. Abantu 38 badandaza canke banywa urumogi barafashwe. Muri abo harimo abagore 8, abana 6 b'abahungu batarakwiza imyaka 14 barahagaritswe mu ntara ya Karusi bajanywe gukoreshwa ibikorwa by'uburimyi mu gihugu ca Tanzania. Amasasu 1060 bakoreshwa mu nkoyo y'ubwoko bwa Kalashnikov yarafashwe. Hafashwe kandi inkoyo imwe yo mu bwoko bwa Lance Rocket n'ibisasu 2 bikoreshwa niyo nkoyo. Amasasu 700 akoreshwa mu nkoyo yo mu bwoko bwa mitrailleuse yarafashwe. Hafashwe kandi igikono c'amasasu akoreshwa mu nkoyo yo mu bwoko bwa M50. Umugenduzi mukuru w'igipolisi yemeje ko turetse abanywa n'abacuruza ibiyayuramutwe bari hagati y'imyaka 23 na 72 hatawundi yafashwe nk'uko iterabwoba canke acuruza ibirwanisho, ariko bamenyesha ko bakiriko bararonderwa. Aratubwira ibindi vyafashwe. Insenga 200 zitemewe n'amategeko zo kuroba bita filet maillon zarafashwe ziraturikwa. Ubwato 10 bakoreshwa nabo barovyi burasamburwa. Abarovyi 9 barafashwe bakaba bari imbere y'ubutungane. Imisegetera ishika 50 bakoresha mu kuroba udufi duto bitumugara irafashwe iraturirwa. Arafashwe amaritiro 1968 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Imiti y'ubwoko burenga kwijana yataye igihe yarafashwe mu vyerekeye urudandazwa rutemewe n'amategeko rw'amabuye y'agaciro. Bafashwe abantu 3 mu cankuzo, 8 mu cibitoke bafise ibiro 5 n'igice vy'inzahabu, abandi 3 mu ntara ya Kirundo bafise ubutare bita Wolframite. Umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi ahamagarira abarundi kurikanura nubwo atabantu bakora iterabwoba bahagaritswe bitewe nuko bashobora gutera umwanya wari wo wose kubera Burundi buri mu bihugu birigwanya. Kuvyerekeye iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ibihugu vyazo, n'abantu bakoresha iterabwoba bafashwe, ariko naho ryamukondora zosi kuko tuzi uko abagizi ba nabi bariho kandi bashobora gutera umwanya wari wo wose kuko bamaze kubigira mu bindi bihugu dufatikanije igikorwa cyo kurungika inteko muri Somalia na Centrafrique nka Uganda na Kenya. Igikorwa ca Interpol catunganijwe mu bihugu 194 bigize igipolisi kigwanya ivyaha ku isi. Yari incuro 7 kiba nk'uko vyemezwa n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Eroje Burikaneza, Ijwi ry'Amerika. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu banyagihugu baba Uvira barifuza ko abashikiranganje 10 buramatari w'intara ya Kivu yo mu manuko Theo Ngwabije yashizeho bo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo c'amabarabara biraje shinga baba muri iyo ntara ya Kivu yo mu manuko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Muri guverinoma nshya y'intara ya Kivu y'Epfo igizwe n'abaministre 10 n'abakomiseri generali 3 ndetse n'abanyamabanga 3. Muri abo baministre basha bahawe imirimo barimo 5 bari abadepite mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo ndetse n'abandi baministre 2 bari muri guverinoma Theo Ngwabije yarayakuyeho nyuma y'imyaka irenga 2 bari bamaze bakora. Bose muyoboke n'umwe mu baturage batuye muri Uvira akora muri service y'ubutaka asanga icyari igikorwa cyiza kuba guverineri yashizeho indi guverinoma nshya kuko yasimbuje yagiye igira intege nke mu gukemurira abaturage ibibazo bibaraje inshinga. Hari yagaragaraho imbaraga nke cyane mu butabera bitewe n'ibirego byagenda bigaragara bizanwa n'inzego zose zitandukanye n'amakominote atandukanye ndetse no mu rwego rwa gisirikare. Ibirego byinshi byagiye birego gisirikare, ariko
nta kintu na kimwe kigeze gikemuka. Ugiye nanone mu butegetsi muri Ministeri y'Interieur nayo yagaragaje imbaraga nke cyane mu buryo bwo gutuza abaturage. Urabona nkejo bundi abaturage bagiye basenyuka deplacer basenyerwa muri Rurambo baje zagegera, hari abandi bagiye bava hirya no hino, ariko ugasanga Ministeri y'Interieur ntabwo bifata nk'ibyayo, ahubwo urasanga bigira nk'abashitsi mu mafere bagomba gukora. Bamwe mu baturage batuye muri Uvira basangiye guverinoma yari kwiriye kwibanda ku bibazo by'imihanda kuko byatumye hatabaho imigenderanire hagati ya za teritwari. Felix Serugayi, dumwe mu baturage batuye muri Uvira. Umuhanda bita RN5 kuvuga kuva Bukavu kugera hano Uvira, Fizi na Kalemi, bagomba kukora ku buryo bafacilita ibicuruzwa n'abantu kuva uturutsa kuri ya Bukavu umanuka Uvira, Ngomo yose nta modoka zihanyura, abantu baba bagomba kunyura mu Rwanda kugira ngo bagere Bukavu. Hari igihe kimwe usanga umuhanda wakatitse, ugasanga nyine communication entre Bukavu Uvira bidashoboka. Aho ni kibazo kuva hano urora Baraka, ari ahantu abantu batabasha guca imihanda n'imodoka zitagenda, ugasanga abantu barimo baranyura mu mazi kugira ngo base gushika Baraka. Ubwo rero nibazo z'ubucuruzi ugasanga ni kibazo, imihanda muri make irapfuye. Uyu mugabo akomeza kuvuga yuko bifuza yuko n'ikibazo cy'umutekano mu kurangwa muri Fizi, Uvira na Mwenga iyi guverinoma yashiramo imbaraga kugira ngo abaturage bateshejwe ibyabo babone uburyo basubiraho bari basanzwe batuye. Icyambere ni nuko yashira imbere ikibazo cy'umutekano muri wo plateau ya Bijombo na Minembwe, umutekano ikawugarura mu baturage, ikagarura icizere hagati y'abaturage n'abasirikare, hanyuma abantu bakaganira bakageraho basubira mu mavilage yabo ahatandukanye. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi igomba kudukorera. Kubera ibibazo byo kutagira imihanda, usanga bamwe mu baturage batuye muri Uvira bakoresha ibicuruzwa birimo amakara biba bivuye mu bindi bihugu. Biribwa birahenda kuko naho babihinga kuva ngo bibeho bigege magara centre kubera imihanda mibi biragoye, bigatuma rero n'ibiciro bizamuka mu magara centre. Amakara rero dukoresha ubungubu, dukoresha amakara avuye Zambia, avuye Tanzania, avuye Burundi, kubera aho twayakuraga iwacu imihanda yarapfuye, nta buryo avayo ngo agere hano mu magara centre. Amakara araza muri bato avuye Zambia, akaza mu mabote avuye za Tanzania. Ku rubuga rwa Twitter rwa Guverineri Theo Ngwabije yavuze yuko guverinoma nshya yashyizeho ahanini igizwe n'abantu baje, muri bo hari mu bice 25% by'abagore, kandi ko yashimiye ikipe yasimbuje ku mirimo yakoze. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe igihe Amerika Uvira Mutara Kivuye.